bagete zibiri nizo ziwupisha kugira ego ugusenga uramfasha ibihe byose ushikana kuri data akankisa mu bingoye kandi sata niyanteye akasuku uburyo bwose ibiyeta ngabo kenshi ugusenga ni gukuru aurera mana urasayangana aurera mana urasayangana mubimenyereye nivyo kubatama baba bakuze baba baratuboneye izuba ariko kubona bikora umujene angana nkuko kwa MC Richard sigihamana ahubwo ni kugira ngo akaranga k'Iburundi ntikazimangane n'ahandi nyene usanga abagenzi baguca intege none kuri umusore ukagendana umuduri bizoherera he bizogenda nutwo du challenge gusa novuga nutwo nyene two kuguca intege mu gato ntaho tuzogera kubera ko yuko ari ikintu ciyumvamwo abaguca intege ntubaha agaciro muze dukomeze bino bicurarangisho ndundi tubikomeze ntitugire isoni zo kubigendana journalist rondera abacuraranzi b'ibicurarangisho ndundi akaranga ntikazimangane ndiko ndagerageza kurangiza ikiganiro mu nyumve abamenyesha makuru bagiye batandukanye ku maradiyo agiye atandukanye urashobora kumara amezi 6 utumvise ikiganiro kirimwo igicurarangisho ndundi vrema haba ku maradiyo agiye atandukanye. Yes, abakunzi ba Kamo TV niteka ntangere n'ayandi mahirwe twavuga ati nyindi mihezagiro twongewe kandi kugaruka imbere zanyu nkuko twari basezeraniye tugirwa twaramutsa twabwira ati mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho umwe wese abaherereye nkuko mwamaze kuyibona kuri Kamo TV twagarutse kandi kugira ngo tubashikirize byinshi biba bigiye bitandukanye nkuko twababwiye ati tuzobazanira abanyempano bagiye batandukanye ibishinga ntaye bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi twabemereye turabashikiriza nuno munsi rero twabazaniye umusore mubona ko ari umusore akeye umusore atagase ndetse anabereye by the way mubona neza ko akikuzwe n'amadrapo y'u Burundi ntabarandiriye turashobora kuba twomuha kaze kugira ngo asore kwanza kuramutsa abakunzi ba Kamo TV tuze kuyaga mumuzi kazi turabaramukije cyane abakunzi ba Kamo TV Kamo TV ni muhira ndabakunda ndazi kubakurikirana ibiganiro vya Kamo TV ino sura ntimuza kuba muyibonye ubwa mbere rero ku mazina ni MC Richard ni MC Richard ndibaza ivyo ko bikwiye nta sindinze ndadondagura ibindi kumbure mu journalist araza kubimbaza imane baheza urakoze cyane gose turi kumwe na MC Richard nko mwamaze kubyumva mbe MC Richard abakunzi ba Kamo TV bumvise ko turi kumwe na MC Richard bumvike MC Richard n'umuntu kiyaranzwe n'iki muri mu buto bwiwe mwumvise MC Richard mwumve umunyempano zigiye zitandukanye mwumve umunyempano mvuze umunyempano ni impano nyinshi mugabo hano ivyandanze ni byinshi sinoshobora kubidondagurira hano gusa impano mfise na kandi ni na nyinshi mugabo icanzanye uno musi nazanye n'impano yo gucuraranga ego twumvise gucuraranga tuba tuzi ko gucuraranga hari ibicurangisho byinshi yagiye bitandukanye bijyanye no gucuraranga mbega uno musi uje ucurangira piano gitari iki eko murakoze cyane je gucuraranga igicurarangisho kama bitwa umuduri ndazi ko umuduri uzibake umuduri uzibake kubera ko umuduri ni ikintu kitamenyerewe haba
nka mu gisagara ca Bujumbura abazi umuduri ni bake rero nico gikoresho twabazaniye kugira turyohere abakunzi ba Kamo TV. Ego urakoze cyane. Umuduri nkuko babivuze n'abantu bakashobora kuba bawuzi benshi amenyeye za gitari na za piano n'ibindi. Mbe umuduri nawo wobukora gute? Umuduri ni igicurarangisho nk'ibindi bicurarangisho uko ukora ni igikoresho kimwe bitiza kugira baririmbe niko ukora nka kujya kw'ibindi gusa nuko umuduri uba ukozwe mu bikoresho kama canke mu bikoresho ndundi ugiye kuraba urasanga umuduri uriko ico bitwa igikunga hariko ico bitwa igiti bitwa umukaratusi ugasanga hariko n'urutsinga kugira ngo rutore amajwi uregera bivanye n'ijwi uba ushaka kandi bikaguha ijwi ryiza. Ego kumenya ivyo nyirakomeye cyane gose twumvise ngo hariko ngo hariho n'ibintu bitwa kuregera nimba atari banga ubanza ukaducishiriza ko tukabandanya n'ibindi twumvise ico ukora uwo muduri. Ego umuduri vraiment ni sawa ndabacishiriza ko kuko nico canzanye hano kugira ngo twumve umuduri mbega uvuga gute umuduri mbega uwuririmbira ko gute umuduri mbega bawuregera gute. Reka tubacishirize ko nkuko babidusabye. Umuduri ntuba wigenga umuduri uba ufise nico bitwa baguette zibiri nizo ziwubuza kugira ugusenga uramfasha ibihe byose gushikana kuri data akankisa mu bingoye kandi sata niyanteye akasuku uburyo bwose ibiyeta ngabo kenshi ugusenga ni gukuru aurera mana urasayangana aurera mana urasayangana. MC Richard kumva ivyo bintu bikaze cyane gose cyane birakaze kuko ni ivy'iwacu. Ego ivy'iwacu birakaze. Ego je nacengira ikibazo ivyo bintu nimba ari umuduri sanze tubimenyereye ku bantu babatama bakera niho sanze tubiziko ariko turatubona wowe uri umusore tuvuga ati benshi akunda kwitwa ati nk'umunyamuci vyaguhereye kugira ngo ushobore ko uvuza ivyo bintu. Ego mumbajije ikibazo ciza bagenda barambaza aho mba ngiye ndaca haba mu gisagara ca Bujumbura mu ntara zigiye zitandukanye ku maradiyo agiye atandukanye naha ndaryohewe cyane kubona mumbajije kino kibazo. Ni kuvuga ngo mubimenyereye n'ivyo kubatama baba bakuze baba baratuboneye izuba ariko kubona bikora umujene angana nk'uko kwa MC Richard sigihamana ahubwo ni kugira ngo akaranga k'Iburundi ntikazimangane. Ntikazimangane nimba tubibona mu batama canke mu bantu bakuze ababatamakazi canke abatama tuba tugomba ko bitozimangana bitogira akazi akagirire ibicurarangisho kama vy'Uburundi ntibigende akagirire bikagumaho mpamagarira n'urundi rungana nka jewe murana ndacyari mutoya cyane dukunde ibicurarangisho ndundi tureke kwirukira ivyo bindi bicurarangisho. Guys mbega hajya murazi ko umuzungu iyaje ino mu Burundi usanga aba ariko arahurumbira uno muduri wacu kama kabisa. Umuzungu arababara cyane iyaje mu Barundi agasanga bariko bavuza ibitari vy'iwabo by'abazungu canke amapiano. Nimba uzi ikintu kiryohera
abantu bo hanze canke barya abazungu mwirirwa murakira mu mahoteli nibi bicurarangisho kama vyacu babonye hari kidarapo ry'u Burundi baravuga ati ba bantu barazi ivyo barimo ariko iyo bagusanganye gitari baravuga ati ba bantu bwa bundi ntibazi ivyo barimwo ivy'iwabo ntibabiha agaciro mugabo jewe ndumwe mu gwaruka rw'i Burundi wahagurutse guha agaciro ibicurarangisho ndundi Imana ibahezagiye cyane gose nawe warahezagiwe ncengira ikindi kibazo dusanzwe tubona kenshi iyo abantu bakunda kuvuza ibintu nk'ibyo canke nk'abaririmbyi n'abandi bantu bagiye batandukanye baba bafise aho baba barabikuye mbe wewe kugira uyumve kuvuza ibintu by'imiduru waba birabiye kwande wabikunze ubikuye kurinde ico kibazo ni ciza kugira ndabikunde nabikunze ndabirabiye kuri televiziyo nyene bisanzwe ndabona umutama araho avuza umuduri kandi awuvuza neza cyane naragiriwe amahirwe yo kuyaga nawe ndamubaza Mijuriro Mathias ndaze benshi muramuzi twaraganiriye ndamubarira ati jewe n'ukuri ndavyiyumvamwo kuvuza umuduri acarantiza umuduri we kuko ujya arawugendana murabizi Mijuriro Mathias arambwira ati nukuri vuza umuduri ni sawa kandi noryoherwa mbonye ndamuye umwe muri uru runganwe ashobora kuvuza umuduri ati biciye binyereka ko nshobora no kuzogenda nkaronka abo nsiga kandi bikabandanya biryoshe kabisa none rishari apare kwa uri umucuraranzi w'umuduri nta bindi bicurarangisho ubusanzwe uzi gucuraranga apare yo kuvuza umuduri ibindi ndabizi ndabizi piano ndayizi gitare ndabizi iningiti ndayizi n'inanga ndayizi kuko ndi mu ishuri yabyo musi narihejeje nzoza ndabazani hano ku Kamo TV muce mwandika muri commentaire ati turagomba ko umunsi umwe uzozuzanye inanga canke uzozuzanye iningiti canke uzozuzanye n'ibikoresho vyinshi bishobora kuduha umuziki ndundi cyuvyandika muri commentaire ati rero turagomba umunsi umwe uzozana inanga canke iningiti undi munsi uzozubona nje ndabizanye kabisa MC Rishari bivanye niyo vuga ati intambwe ugezeko canke ko warahisemo kuba woza uracurangisha ico gikoresho ca kera kimwe gishobora kuba kiranga Burundi mbega nta ntambamye ushobora kuba uhura nazo mu bagenzi bavuga ati ivyo bintu wagiyemo sivyo iki niki intambamye ntizobura bavuga ngo nta nyambo ibura agahonzi niko abarundi bavuze intambamye nohura nazo mwibi byo gucuraranga sinovuga ngo ni nyinshi si nyinshi ahubwo n'umuntu nyene uca usanga je ndimvukira y'Ibujumbura ndimvukira y'Ibujumbura n'ahandi nyene uca usanga abagenzi baguca intege none kuri umusore ukagendana umuduri bizoherera he bizogenda nutwo ducane gusa novuga nutwo nyene two kuguca intege mugatu ntaho tuzogera kubera ko iyo ukora ikintu ciyumvamwo abaguca intege ntubaha agaciro ahubwo uha agaciro ivyo uriko urakora hari tukiri kuri iki co gucika intege canke co ponda umuntu cyangwa ugasanga umuntu nyene baramuvuza uko atari hariho uwabonye ndawufise umuduri acaramvuga ngo mvugiriza ndamuvugiriza araryoherwa muga mu nyuma acagenda aramponda uko ntari ngo sinashikije note guys numva ngo sinashikije note ngo aho yategerezwa gushika guys uzoze ndakuvugiriza tumigwa ndi umuntu wa mbere uzoraba mariage y'abantu benshi keshi mbanda yarimo bisobanura ko batotumira ikibamba ni bahumugisha hari kandi kantu cy'uvugana niko nagira ikibazo nyene ahubwo cyumera nk'ucisha gusa nuko tacishuye neza nandi ko ndibaza ati mbega bihora bishika ugatumigwa ahantu habagiye hatandukanye kugira ngo ushobore kuba woja gucurarangira abantu banezereze cyane
cyane cyane kenshi tuba turi gutwikurura muri zijya manza za dote za mariage tukaryohera abageni kuko abageni bararyoherwa cyane babonye bino bicurarangisho ndundi mu bugeni bwabo kwa ko benshi usanga baba bamenyereye bijya bitari ugasanga amakaraoke yose ni bitari mugabo iyo babonye rero kino gicurarangisho ndundi benshi iyo ngiye ku manza zabo barambwira ati nukuri duhe twifotoze gusa bafise umuduri uca usanga pare n'umukwe n'umugeni na marene urasanga bifotoreje ko umuduri ari agafoto keza cyane ari agafoto keza cyane gasa neza rero bagaca bavuga ati n'ibindi biraka byinshi ndabironka barabye wa muduri bakavuga ati kano kantu ni keza ndashaka kumenya apare kuba ucurangisha umuwo muduri hari aho ba wifuza ko wo gushikana cyangwa hari aho wifuza gushika biciye muri ubwo bucuranzi bwawe bw'ibikoresho kama cyangwa ni ukubikora kugira ngo uryoherwe mu nyuma bize biherere ngaho oya singomba kubikora ngo bizoherera aha ndazi ko kino kiganiro kizobonwa n'abantu benshi rero narumvise hari abacuraranga bino bicurarangisho ndundi bagiye hanze y'igihugu za Norvege mu Buswisi bagiye bateruye idarapo ry'igihugu nanje ukaba uzobona kino kiganiro uri mu diaspora canke uri umuntu aba mu mahanga urashobora kuzokwandika hano ku Kamo TV ukavuga ati ujya musore turamukeneye aze kuryohera abarundi bacu bari hanze kuko abarundi bacu bari hanze bino bicurarangisho ndundi ntibaronka ukuntu basubira kubibona kandi ndazi barabikunda cyane rero badutumiye bakaturihira itike y'indege ntaco bitwaye tukagenda tugakoresha ibiteramo ndundi mu mapeyi agiye atandukanye urasanga uburundi bwacu bwambaye ishusho nziza mu makungu kandi ndanabwira abantu bari hanze ibicurarangisho ndundi mukaza murabiha agaciro ugasanga umuduri wawe biraryoshe kuba uri umurundi umunyamahanga yinjiye mu rugo rwawe agasanga umuduri uramanitse aca kubaza ati kajya kantu nagaki tikajya kantu nako mu Burundi aca avuga ati none hariho nk'umuntu yoba azi kugacuraranga ucumumbranshako ce tumenyana igihugu cacu kibandanye kwambara ishusho nziza mu makungu rero nkuko mwari mumbajije ngo none ngo wifuza kuguma hagusa kuryohera abantu gusa oya singomba kuguma ndyohera abantu gusa ego kubaryohera ni byiza mugabo ndagomba ko no hanze y'igihugu no hagera idarapo ryacu ry'u Burundi murabona ko haba hariko amadarapo y'u Burundi agashika kure idarapo ryacu rigashika kure uretse ko ari na ryiza risa neza rikagera kure rikagera mu makungu igihugu cacu kigashinga icumu mu mashinga urakoze cyane gose twegereza ku musozo w'ikiganiro kuva utanguye gucuraranga barashobora kuba ari akantu uvuga ati je kuva ntangure gucuraranga ndashaka ko shobora kwa no kwameliora bino bikoresho byacu ndundi bisa n'ibiriko birazima nkongera nkabigarukana bikagira iyindi shusho nziza ndetse n'igihugu kabyishimiye aho kabavuga ati hariho ibyo mbona nkibuze eske hariho ibyo woba ushaka gusaba ivyo saba ni byinshi ku bakunzi bakaranga d'abord reka mpere ku bakunzi bakaranga kubera ko utakaranga ukabutayiba ibanga ugatorana karanda rero ico nsaba rero abakunzi bakaranga muze dukomeze bino bicurarangisho ndundi tubikomeze ntitugira isoni zo kubigendana ico nico cambere hama ico nsaba kugira na meriore canke kugira ntera imbere nuko umengo akaranga bagashize inyuma umengo akaranga bagahebeye bamwe nibabone ahateye kino gikunga bahubahirize bahanahazitirire nka kurya bazitirira ikawe kuko murabona ko uno muduri uriko ibikunga bitatu hariho ubu usanga hari aho batarimo ibikunga bace bavuga ati ivyo bintu nta nakamaro bifise kubisanzwe iyo tuvuze ngo
twameriyore mu karanga nuko bagerageza basi bakaduha agaciro bagaha agaciro n'ibi birimwa kuko ibi n'ibirimwa biva ahantu hakanye mugerageze mu birime abarimye muca muvyumva ntimubone ahameze igikunga ntimubone n'abantu baca ibiti kuri ibi biti bidukorera umuduri mwiza nk'uwo mukazamura rero ico nsaba nuko mwotwubahiriza ibi bikoresho bikora umuduri mukabirima bikagenda neza hama n'abafise ubuhinga bwo gukora bino bicurarangisho ndundi mubikore ku bwinshi kandi mubizimbure kubera ko hari igihe uja kugura umuduri ukira none ni piano nguzi ikintu gikorerwa mu Burundi ukabisanga bagihaye ibeyi ndende kandi twirimira ibikunga basanga ibiti biva mu ishamba ry'iwacu ico sinzi uru rutsinga ngira mu Burundi boba barukora naho batoba barukora mugabo tugerageze ibicurarangisho ndundi vraiment basi tubipunguze kugira ngo bironke benshi bashoboka kugira karanga kagere kure. Ego urakoze cyane MC Shari ndetse tunagushimira twumva neza turishimye cyane gose kubona umwana w'Ibujumbura ashobora kuba yarahisemo impano nkiyo kuvuga ati jewe sinshobora kuba notakaza ibintu by'igihugu ndetse akaranga k'igihugu reka ndabikunde ndetse ndabikundisha n'abandi ni ntambwe idasanzwe aho tubona benshi bitobakundira bagenda ndetse nawe ubwo wabyivugiye ko hariho abagenda baraguca intege sinzi ko hariho akajambo kamwe canke tubiri wovuga kugira ngo uce turangiza ikiganiro cacu. Akajambo novuga ku barundi bankurikiranye cane ku Kamo TV ico nobabwira dukunda ivy'iwacu kabisa. Journaliste rondera abacuraranzi b'ibicurarangisho ndundi akaranga ntikazimangane ndiko ndagerageza kurangiza ikiganiro mu nyumve abamenyesha makuru bagiye batandukanye ku maradiyo agiye atandukanye urashobora kumara amezi 6 utumvise ikiganiro kirimwo igicurarangisho ndundi vrema haba ku maradiyo agiye atandukanye rero akajambo kanyuma mvuga dukunda ivy'iwacu tureke gukunda ivy'abazungu dukunda ivy'iwacu tubiha agaciro kubera ko iyo udahaye agaciro ivy'iwanyu n'abanyamahanga baradutwenga bakavuga ati habajya ntibazi ivyo barimo ariko aho ko umuzungu yo kubona ufise piano cyangwa ufise gitari cyangwa ufise bijya bindi yo kubona ufise umuduri w'iwanyu ukiyemera icuri rero akajambo kanyuma nuko ndabakunda ku Kamo TV ja muri commentaire wandike urashobora kuba hari utubazo twishi ushobora kumbaza ndi tayari kutwishura ja muri commentaire utwandike kuko ibibazo byose nivyohererano mu kiganiro uje usanga kimaze imisi 3 mugabo wanditse muri commentaire biroroha ja muri ku Kamo TV vyo ndasubscribe geze ikiganiro kure kugira ngo abataza karanga n'abakazi babone ko kagarutse Imana ibahumugisha. Imbere ko turangiza ikiganiro gatoya watubwiye ko ngo kugira ushobora kuba ukunda kuvuza ico gicurarangisho wabikunze birabiye kumbonesha kure wabwiwe n'abantu benshi abivuza ucu bikunda n'ukuntu wabwendura bibona mbega nindi barakwigishije kuvuza umuduri. Ego cyo ni kibazo ciza uwanyigishije je novuga ngo ni mpwemu yera nta numwe yego nabyisanzemwo nasanze mvuza nkaca ndabira experience kuri televiziyo nka kujya wavuze nkaraba amanote nkaraba ukuntu bavuza kuri televiziyo hama nanje nkaca naprika cyasanga mbere Imana impaye nindi ngabire yo kuwukana ndazi no gukana umuduri kandi nta wabinyigishije mugabo uyu wose no shwa kuwukana nashwa kuja mu ishamba hibi biti biri nibi bikunga biri nkagenda nkisaturira kino gikunga nkamenya no kuregera nkaregera n'amanote kandi bikampa ijwi ryiza murumva ko vraiment kabisa turumva ko ufise impano nyinshi cyane mbega nk'ubu umuntu agukeneye harashobora kugira umuntu avuga ati
urya musore ibintu yavuze ni ngirakamaro akumva nawe yo kwifuza kuba yo kwiga kuba yovuza umuduri mbega vyogenda gute? Ego ico ni kibazo ciza jewe ndimvukira yaha mu gisagara uretse ko vuba ndashobora kuja mu mahanga gutembera kandi njanywe n'uwo muduri nyene rero mutubajije ngo uwo kuronka vyoroshe urashobora kundondera kuri nimero ngira ntange kugira ngo bizokorohera ukuntu tuganira buza tugomba kwiga kaze tukwigisha nubwo umva twe tutavyize muga turafise capacité yo kwigisha abandi yego rero ndondera kwizi nimero 68 747 847 canke nibikugore andika ku kamotive muri commentaire wandika uvuga ati je ndagomba MC Richard chamboneka hama cenza ndaguhe adresse neza yaho turiko turigishiriza umuduri kandi bica bigenda neza nimba atari banga hari benshi ashobora gutinya bavuga ati ese nk'ubu no muhamagaro gasanga ari karanca amahera y'amananiza abandi hagira ubwo bavuga ati ibintu nta nibyo noshobora biragoye mbega nimba atari banga uzobigisha ku buntu canke rero kundi kuntu muzobihinyanyura kwiga naho byo byoroshe canke bimeze gute? Okay, mu buzima nta kintu coroha nta kintu coroha kandi mu buzima nta kintu kigoye murumva ko ngombye kubacanga ni kuvuga ngo reka ndabisobanure neza ni kuvuga ngo kwiga ni ku buntu akaranga ku Burundi uri umurundi tukakwigisha ku buntu kubera ko tuba kumenya akaranga kawe nk'umurundi nivyo vyishimo vyacu mugaba umunyamahanga hari ibiharuro dushira mucamura kundi tubihinyanyura mugabo uri umurundi tuba tugomba nyene kumenya akaranga hama hinge mpeze nico warumbajije ngo mbega kwiga biroroha nukuri kwiga biroroha bisaba umwete gusa Imana ibahe umugisha haje nima ndumva ndashobora kuba wa mbere gutangura kuza kwiga bakunzi ba Kamotive turakene windi wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu kuko bumva ko MC Richard vuba cane ashobora kugenda hakurya y'amazi atwawe n'umuduri reka tubashimire cyane abakunzi ba Kamotive tubabwira ati turabakunda cyane twizera neza ko abazokwifuza ko tubazanira MC Richard kandi rizobagarukana abemereye ko uzoshaka ikindi gicurarangisho cose muzokwandika muri commentaire azoza kizanye ubutaha rero tubabwira ati naho ubutaha abakunzi ba Kamotive turabakunda ibyo twama twabasabye murabizi kwa musangiza ibiganiro byacu mukabishikana kure hashoboka kugira ngo ndetse n'umuze muri isangiza buno buryohe musanga muri Kamotive tubabwira ati bye bye naho ubutaha mu biganiro bikurikira ciao ego